Hello people, what's popping out there? This is another vibe, another vibration. Ni extreme bochang perfume kugira kandi muri Let's Talk. Uno musi ndaje ndi jenyene gogose hari yafatiriwe gatoyi. Ariko nibiza kuza ko tubaca kiganiro kimwe ca Let's Talk cyama gica ko misusi samedi kuri BITV. So tubabwira amakuru abayaranze ndwi. Rero let's get tutangore. Inkuru ya mbere murabizi neza yuko kiriko na budget twababwiye ko bari Iburaya rero ubu baragarutse mwarabonye ko twagiye kubategera bakiriwe n'abajournaliste benshi kumwe bakira The Ben niko byari bimeze ndibaza abantu ntibazosubira kwidoga. So ikintu yabajijwe kiriku cyane yarabajijwe ikintu cerekeye indirimbo yitwa Lala yavuze yuko igituma yavuye kuri YouTube byavuye kujya kunitangura bakoresheje amakuru y'undi muntu hama acagiranye acha basaba amahera arenze abasaba $1000 mu masegonda 3. Rero niyo mvo yatumye ijya ndirimbo Lala ivanwa kuri YouTube kubera kiriku ayo mahera ngo nayo yari kuronka mu masegonda 3. So yavuze yuko ari karavyiga akivugana nabanye nevyo kugira ngo indirimbo isubizwe kuri YouTube. Yindi nkuru rero inyuma mwari bubonye inyuma y'imfu nyinshi abaririmbyi ukabona abaririmbyi bagize amaxida ba Thompson ba Mesebika bakitaba Imana basamo ba Mix bandi bakagira ingorane bakagwara basabi. Mwarabonye yuko inyuma y'ivyo haraje ama concert navuga ko ari ibihe by'umunezero tugezemo na cyane ko mubona tugeze muri December aho murazi neza ko ari ukwezi usanga y'abantu bari mu byishimo umwaka uri kurahera bamwe amamanza agiye atandukanye. Rero harategwa ama concert agiye atandukanye mwese murabizi. Concert rero yabaye ku munsi w'ejo wa gatanu concert ya Daju Friends of Family finale. Urabona ko yari yitabwe n'abantu benshi cyane ugwaruka abajene abakobwa. Rero bamwe bakunda indirimbo ziyo bari hajya ku bwinshi. So Daju zagenze neza nta kavuyo nta ngorane n'imwe zateye aho ubona yuko playlist yose yarafise abantu bayiririmba kujya nyene bari bazizi indirimbo zose bari bazizi. Ariko ikintu cyari kiryoshe nuko n'abarimvye b'abarundi bari hagenda avuga ba Hafo ba Merisan ba Monya ba Abana Mona Wada babavanya As ba Big Fizzo bose bari hajya. Abarundi barabakiriye neza barabashigikiye. Amara za Daju nawe baramakira neza nk'umunyamahanga. Murazi abarundi mu kwakira abashitsi ko nitwe twabiza ibintu byo kwakira abashitsi neza. So byari bimeze neza ariko tutibagiye finale nayo yabereye mu Kamenge kuri Centre Jeune. Ku ruhande go muri Friends of Family hari abantu benshi no ku ruhande rwa Centre d'Activisme hari abantu benshi. So ni ibintu byari bisa neza byageze neza nkuko twagiye tubibona mu video atandukanye cyangwa ku mafoto byari bisa neza cyane. So rero ni ibintu byari bimeze neza cyane ku mpande zose aho ubona kwa hariya ku basabi kwa badramati hari abantu benshi kwa muri Friends of Family kwa Daju hari abantu benshi. Ariko tugarutse rero kuri concert kiravugwa cyane Friends of Family finale ya Daju. Urabona ko nabantu benshi bari ko barayivuga ko ahantu hose bari ko bavuga ajya concert ya Daju. Ni mu gihe rero ubona abantu benshi bari ko baravuga kuvyerekeye ingene abana bose bibujumbura usanga indirimbo zose bari bazizi nta ndirimbo nimwe ya Daju batari bazi. Nimba ruri hajya muri kijya kibanza muri Friends of Family nawe wari kubibona kandi abatashitseyo barabikurikiranye kuri Akezanet byari kubica live benshi barabikurikiranye. Kandi n'umuntu yo bagomba kandi kubibona kandi utabibonye neza ashobora kuja kuri BITV kuri channel yacu ya YouTube bakabiraba neza byose kabira ngene byari bimeze. Indirimbo yose bari bayizi. Daju yararyohewe aravye ingene bamwakiriye ingene yari karahuza na public. Yumvire nawe uri mu Faransa ukaza mu Burundi wasanga public muko murahuza neza ukamenga mese muri Abafaransa. Ibyo byaramuryoheye. Kandi murazi yuko yavuye hajya agenda kuri Zani Beach. So Daju rero yakiriwe neza cyane. Mugabo abantu baracidoga kuntu Big Fizzo yoba yadugijwe icyarimwe n'abandi baririmbyi mu gihe bavuga yuko we Big Fizzo yari kuduga wenyene
kurya Dajo yaduze wenyene kuri stage bavuga ko na Big Fizzo ari kuduga wenyene ariko uko Friends of Amstel biteguye nko ku ruhande rwanje ngene ndabibona Friends of Amstel kuva itangura kuva ijya batangura kuyiransa abaririmbyi niko bamwe baririmba baraduga kuri stage bose bagafashanya kuririmba kandi nawe ubona indoro ya Big Fizzo Vanyasi no kwaririmba na Vanyasi bakayiririmba neza cyane so mugabo ico twovuga coco ku bantu babibonye canke ku bantu bari hajya marabonye neza yuko abarinzi barundi bakiriwe neza nabone uwo Fizzo bavuga yuko atari kudugirizwa rimwe n'abandi baririmbyi yararimbye abantu bararyoherwa bose numva iyo yindi ngora ntani mugabo kandi nimba baramurisha amahera akemera zijya condition zose nuko bari bamurisha amahera ashaka mugabo akemera ati jenzo ukora uko mushaka so bose yaginze neza cyane nta ngorane nimwe zabaye tugaruke rero kuri basket mu ndwi yahera mwarabonye yuko abakinyi beza bo mu Burundi muri basket baratanye mu mitwe n'abakinyi beza bo mu Rwanda muri basket kandi ubona ko abarundi batsinze so uno munsi rero isaha 2 z'ijoro haraza kuba rero urukino n'ubwa retour iza guhuza bagiye bakinyi nyene saa 2 z'ijoro muri BK Arena mu Rwanda biza kubera mu Rwanda twizere no munsi ko baza kudutera iteka baze gutsinda abarundi nkuko babidukoreye muri South Africa so twizere neza yuko no munsi baza gutsinda baza kugira ibyishimo nk'ivyo baduhaye la fois so mu kubasezerano banza kubutsa yuko abakenyezi na cyane ko tuvuye muri Misi Sergio d'activisme agomba kubutsa yuko abakenyezi ari abantu bakwiye kubahirizwa nabo canke no mboshatse kuvuga abakenyezi ko bari tushe cyane mugabo n'abagabo barakorerwa mabi mugabo si cyane nk'abakenyezi reka nshime kuvuga ku bakenyezi ko nibo bari tushe cyane twibuke neza yuko ari bo batwibungenga nibo baturonderera kenshi kurusha abagabo nibo bantu niyo nkingi y'isi bagiye abantu badahari twebwe nitwo batubaho so twibuke rero kububahiriza mu mibereho yabo twibuke kubafata neza kubera yuko bo badahari twebwe natwe twobaho so twibuke rero twirinde abajeni cyane twirinde kuvira abakobwa navyo indi tumaze imisi tubona mu misi heze byari zabaye babahungu abana ko ari ibintu bitaba bimeze neza bitaba biryoshe ku mwigeme aho baba bamwiciye novuga akazuza kiwe cyangwa ugasanga aragize ingorane mu mutwe bivanye n'ivyo bintu bamukoreye kandi atari kugira iyo ngorane so ibyo bintu rero byo tuzirinda abakenyezi tubafate neza igitsina gore tuciteho rero mu kubasezera kandi tumutse yuko muri BI dufise service nyinshi cyane turafise photography videography umuntu wese akeneye foto ifise quality nziza cyangwa video ashobora kuturondera tukamukorera ibintu nziza cyane dufise ibintu bimeze neza so tuzohore ku wundi munsi nk'uyu amakuru twari dufise yarayo ariko umuncamake nibabwira yuko ibintu byaranze indwi byageze neza cyane ama concert twizere na zazindi concert turi kuzirategurwa zabande kuzogenda neza nkuko izina zagenze neza bayi rero mugira ibihe byiza turabakunda cyane ciao